Yes, of course. Shalom, 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 shalom les amis. Mumeze neza, mumeze bien, mumeze sawa, mumeze kako niba nifuza kama mumeze, niza kama mumeze neza cyane aho muri hose, muze muri kumara byose, muri kumwe na Akejo Media. Ibintu byose bimeze neza cyane, maze bimeze bien, meze fresh sana. Ibintu byose bavyuzuye kumwe na Akejo Media. Kejo kameze neza cyane kumwe na Akejo Media. Karibu sana, karibu tena. Abantu mwari mukumbuye neza kumbona tuko turayaga mudutandukanye kandi mu gisata cha entertainment binumvikana. Nyuma entertainment ngarutse iyi ni Akejo Entertainment, MC Shalom, the master of ceremonies, the activator vibrator. Lene de la famille, mene de la famille, nitkifura minani. I'm the match, I'm the first born. Di bone kumwana nkuba, shaba kunyita Mr. Double, Mr. Voice, umubesto cyangwa manuka byose bimeze neza cyane. Kandi wino mise nabanyita le représentant de tous les présentateurs. Karibu sana. Tuyagenda sana muri entertainment bimeze gute uno munsi na cyane mu gihugu cy'u Burundi. Uno munsi bimeze gute mu gihugu cy'u Burundi. Namakuru atandukanye nza kugaruka ko y'aba artiste y'abarundi, ndagaruka kandi kuri Miss Burundi mega bimeze gute uno munsi, ndagaruka kuvuga kuri MB Data ndetse na Satbi bimeze gute kubera iki byari biriwe mu mishwano. Ariko kanajye yari mishwano koko turaza tubirabe kuntu bimeze. Ariko kandi turaza duce no kumuri vyitwa B-Face yagarutse inyuma yikusanga kumenga ya rap yashize hasi gatoya, yagatse kandi muri rap akarimba kameze neza cyane gashasha kameze bye kameze fresh sana. Izina ninde, izina rya karirimbo mbega yabikoze gute, byose ni mu kino kiganiro. Ndaza kandi tuvuge kandi ku muziki yitwa Natasha la namba la bamba la amazi la bon appétit, inyuma yo kugaragara nk'uko yahuje indirimbo na ko beat umuririmbyi yitwa Mario mu gihugu cya Tanzania, akagaragara nk'uko yakoresheje beat ya Natasha mu ndirimbo yiwe. Bimeze gute ndaza ndakubwira ukuntu bimeze uno munsi. Kandi tuzaza tuvuge kandi mu gisata cya gospel, ivyo kwibana indirimbo muri gospel katayari namwe vraiment abo muri gospel vraiment. Inyuma n'amasanamu hari umusaza akomeye cyane ameze neza cyane, bamwita gute ararenze uyu muhungu, ararenze bamwita Alexon, no director akomeye cyane, niwe rikaraherekeza n'amasanamu kugira ngo bizemeze neza cyane. Karibu sana makanya gato mperehere kamere kwa Sadbine kwa MB Data kugira ngo ndabikuremwo ibyo bibana indirimbo muri gospel zo kubirangirizako cyangwa tubihereko n'ingorane ni hatari. Ariko kandi bayikaze mwebwe mwese mudukuke muri hatandukanye, ndabibutse gufyonda like, kugira comment ndetse no gusharinga, sivyo bibameze neza cyane none na cyane mu rukundo kwa kuni nyene Akejo Media. Akejo kaguma ari keza cyane, ndagushimire wamaze kubikora ukaba uri mushasha kuri no rubuga. Reka ngusaba ikintu kimwe, ugende ku aho hari akantu kamazanga kengeri uhafyonde na cyane ko handitse subscribe canke ukoresha mu gicongereza, ukoresha mu gifaransa no handitse s'abonner, ucakfyonda kugira ngo igihe cyose igano kivuye muri Akejo Media kize kigushikira atakazo na kimwe atankumanzi nimwe. Karibu sana. Yes, ubuheruka muri yitwa Satbi ndetse no muri yitwa MB Data baheruka kumara umunsi wose bari mu mishwano, baraka kumara umunsi wose bariko baraterana amajambo na cyane ku mbuga. Umuririmbyi yitwa Satbi cyangwa tumuzika kuna kukinisha cyane imbuga na cyane ubwa bwa Facebook, akarukoresha cyane akarukinisha cyane. Ariko kandi twage gutangara ku majambo twabonye bariko barishwana n'umuririmbyi yitwa MB Data, mbega byaje gute bimeze gute. Umuririmbyi yitwa Satbi agaruka avuga ati kirazira kurongora ushaka hit cyangwa iyo wamaze kuba wabonye ko wagize hit si byiza kurongora. Amani yitwa MB Data akavuga ati burya Satbi nubwo uvuze uko uranganya kuri karanga muntu unganya eta civile n'umuhungu wanje, umuhungu navyaye n'umundi yitwa MB Data. Ariko kandi mbega koko abaririmbyi kugira ngo abandanya ari kuri hit nuko akwiye kureka ibyo kurongora bimeze gute. Muri yitwa Satbi nawe turabona bandikanye canke babicishe mu nzira yo ngo babanye biciye amategeko, nawe tuzi nawe turabona. Mbega muri kugira ngo agire hit canke agwe kuri hit, ivyo kurongora akwiye kubishira hasi, akwiye kubireka.
bimeze gute. Bateranye amajambo umunsi wose, abana yuko muri mvyitwa yitwa Mbidata mu gihe c'amasaha 8 gutya ariho yavuga ati je ndabivuyemwe ndabiretse. Ndagahagara kuri kino kintu kimwe, baciye mu nzu imwe, umwe ahakura umugisha nkuko yabivuze, ndavuga muri mvyi yitwa Sadbi, avuga ati twaciye mu nzu imwe, je ndakura umugisha, wewe naho hakura umuvumo. Ndavuga muri mvyi yitwa Mbidata kubera ko niko yabivuze. Umwinzi yitwa Mbidata yaciye kwa Miri ahakura ibibazo naco cyane byanatumye urubuga rwiwe runatakara abatakira ukontorora mu gihe haheze amisi myinshi irahera, atamisi myinshi cyane irahera rugarutse mu minwe yiwe, ariko bwagarutse mu minwe yiwe. Muri yitwa Sadbi nawe nyine yaciye kwa Miri, munavyibuka kuva kera agaruka mutwa n'umutwa kera Sarabi Amiri Pro indimu, wanavyibuka utirimo twakera kwa Sadbi mu hinyenzi yitwa Amiri Pro, yabaye umwe mu bamufashije cyane kugira ngo bizemeze neza cyane adugagere kugaga, ariko uno munsi ndavuga muri yitwa Sadbi. Bisigura ngo Mbidata yahavuye bitameze neza, Sadbi arakura ahava bimeze neza cyane. Yes, reka tuvuge tuti kwari yari nyene nk'ibereri yaze, kera ko ndibaze ko atabwa nkuru rimwe hagati ya Sadbi ndetse na Mbidata, ariko kanaza ko vyatumye mugaruka gukurikira ziya ndirimbo bahavuye baca baringanisha. Bamwe bavuga bati mbega indirimbo yitwa Kurukuta n'indirimbo yitwa Jovebye n'indirimbo yoba yarakubise, n'indirimbo yoba yarakubise cyane. Nakwitse ko indirimbo yitwa Kurukuta Mbidata so yari kumwe na B-Face isanzwe iri mu ihiganwa y'indirimbo ziga kuri 20 zikoze ihiganwa hariya muri Isanganiro Award. Anaheruka gutanga indirimbo shasha inyuma ya birthday, aheruka gutanga indirimbo yitwa Mami Wata, iyo ni muri yitwa Mbidata. Mbega nivyo Mbidata ni mutwe wa Sadbi, hajya Mbidata nawe ntarafatisha ko agira ati bigenda gute ngo uvuge yuko utanshigikira ariko kandi ukangumiza muri clavier. Bisigura ngo umuntu arareka kuvuga Mbidata cyangwa kumuvuza, ariko kandi akisanga no kumuvuga yamuvuze, yabandanije amuvuga. Reka tuzahabandaniriza, ariko nizere yuko ariko akundi nyene bitazobandaniriza habi, akuzobandaniriza heza. Reka tuve ngaho tugane kwa Natasha. Kwa Natasha tuhavuga iki? Kwa Natasha tayari murabitwa asanga afise indirimbo yiwe yitwa Bon Appetit, yaheruka kuduha areze amezi gera kuri 3, tuko twaba amezi gera kuri 4 dufise indirimbo yitwa Jove, nako indirimbo yitwa Bon Appetit kuva ku njikazi yitwa Natasha na Namba la Bamba, ariko kuri biteramo yanakoze igiteramo ubuheruka mu gihugu cy'Ubuganda. Neza ko vyo twagiye tubigaruka ko mwarabimenye. Imisi niraba myinshi muri mvyitwa Mario aje mu gihugu ca Tanzania, aje agakoresha neza kurumviriza indirimbo ya Mario ndetse n'indirimbo ya Natasha agace ka mbere. Indirimbo yitwa Why muri mvyitwa Mario neza ko muyizi, genda kuri indirimbo ya Mario, indirimbo yitwa Why ya Mario, uvuze agace ka mbere, ukivuza agace ka mbere za kumva neza yuko uvugije canke wumvise ukuntu indirimbo ya Natasha yitwa Bon Appetit isanzwe itangura. Twarabivuze hanje nanavuze nti nimba indirimbo yari imaze ameza kuri ariko yaba bane ku munivyi yitwa Natasha, Mario ikabigifise iminsi mike yankiraho, ubwo warabiye ku wundi iri munivyi yitwa Mario, ico nibaza ko tucemezanya. Inyuma y'ivyo byose mu manager canke management ya Natasha bavuze yuko bagiye kubijamwo bitazoba ari ibintu bimeze nabi, ahubwo bizari ibintu bazojamwo bavyunge bibe ibintu bituma ahubwo habaho ubumwe. Yanibukije ikintu kigeze kuba hagati y'Umuganda n'Umutanzania, hajya yari Eddy Kenzo, yarinde yavuye bivamwo collabo, yavuye iba ku rwego international, ahubwo ku rwego rukomeye cyane mu karere havuyemo collabo. Mbega hagati ya Natasha na Mario twitege collabo, twitege collabo izo zitesa muri kano karere dusanga turimwo, ndavuye ku Burundi ndetse n'igihugu ca Tanzania. Reka tubitege iminsi, muze mukunde kuba muri kumwe natwe mu biganiro bitandukanye, tuzigana tugaruka ko akana muri kazi Natasha
yananamenyesheje yuko vuba agiye gutanga indirimbo. Ni mu gihe Lowi Mars asanzwe akoranya abakenyezi batandukanye, hamwe kabasangira nabo hamwe agasangira nabo, hamwe akafasha abatishoboye, abatamakazi, akagerageza akabana nabo muri bino bihe baba ariko barahimbaza umunsi mukuru hari abakenyezi. Iyo ni Lowi Mars. Mu gihe byari bimeze uko Natasha biravuga yuko ashaka gutegura kandi kantu kari different nutwo yaramaze imisi akora, agakora ikintu gisa ni gitandukanye byo yaramaze igihe akora. Ndavuga kuri rino genekezo rya 8 ntwarante hasanzwe hahimbazwa umunsi wahariwe abakenyezi. Ni na Natasha, umuhungu wiwe yitwa Giulio Frojo, aheruka kugira isabukuru y'amavuko hari kuri hari genekezo ya kangahe, hari kuri no gerekezo rya kane kuri no gerekezo rya kane ntwarante mwaka 2025. ni umunsi mukuru w'isabukuru y'amavuko y'umuhungu witwa Giulio Frojo wa Natasha. Yes, reka turangirize muri gospel. Ndano mwanya uri ku uragenda muri gospel. Bimeze gute muri gospel? Bimeze gute? Abaririmbyi agera kuri 2 bibanye indirimbo birakomeye cyane. Umuririmbyi yitwa Eliezer yasohoye neza neza indirimbo yitwa Ineza Ntibora ane muri gospel. Hanyuma ategura amasanamu, aravuga ati none bakanje kwitegura ndayikora amasanamu gatoya ariko arakora clip agiye gusohora neza neza amasanamu yayo. Asanga neza hari undi muririmbyi yamaze kuba ayishira habona ndetse ayisorana n'amasanamu. Indirimbo yitwa Ineza Ntibora. Muririmbyi yitwa Muamini ya Eliezer yisanze neza amaze kubashira amasanamu y'iyo ndirimbo hanze. Indirimbo yitwa Ineza Ntibora kwa kuni nyene ayitura yose ashaka n'amasanamu muri gospel. VP bino ndiko navugiye ku mbuga zabo, ukanika Trezor Muamini ucubona ko neza indirimbo yitwa Ineza Ntibora ariko gushira hanze ifite n'amasanamu y'ama visualizer. Ayo kandi waza kwisanga kandi ku rubuga rwa YouTube rw'umungu yitwa Eliezer, indirimbo yitwa Ineza Ntibora ucubona neza je ndiko ndavuga. Mbega abantu muri gospel, eske bino bintu ni sawa? Henyegeje mwiki mugumane natwe tuzobandanya tubashikirize mu biganiro bitandukanye. Reka mfate kana kanyabashimanje ndabashimira mwe mwese mubandanje gukurikira ibiganiro bitandukanye kuri Akeje Media. Mukore cyo mutegeza gukora ndavuga gemme canke like comment ndetse na muna sharing bino biganiro bitandukanye twatwo turasangira namwe. Mbega bimeze gute? Munagire comment ngaho mu gice muvuze utwa Alexson akadufasha mu masanamu. Tunamukengurukire sana. Jenga msishalama nzoka kwa mwindi biganiro bya Akeje Entertainment. Tugaruka tuyaga ku bindi bitandukanye. Mugumane natwe. We love you so much. Mugire sabone ni mutarabikora. Kango bindi biganiro bikurikira tuze tubigarukeko. Ndana kwibutsa yuko ari gitaramo kidasanzwe giye kuba kibera hariya ku Mutwenzi Bar. Kidum Kibido kibuganizo ari kumwe na Boda Band bazabari hariya ahitwa ku Mutwenzi. Agiye kubera neza Umuriro bizameze neza cyane sana. Mwebyiza mbade kumwe namwe bwe mu bibinaho tukavuga tuti mana nisanze ko nisande fasha guduka anytime kazameze neza cyane mu gihe wowe uri mu bihe bitameze neza. Ariko kandi ngagize neza kubana na twebwe nka Akeje Media. Ikivuzo canje ndiko mutera intambwe aho mwacere mukakosuza amatambwe ko mwaturavye neza kanamwe murabwe. Imana ihezegirizanyo ntambwe. Akeje kagume kameze neza cyane kumwe na Akeje Media. Ciao, shalom.